Mbahaye ikaze kuri channel yanje Nimbona Irene, nizere ko muri amahoro kandi mumeze neza aho muherereye hose. Nkuko bisanzwe nama nabigishije ibijanye n'ingo n'imiryango n'ivyingo n'imiryango. Uyu munsi nifuje rero ko twokwigira hamwe ibintu 10 biranga umugabo mwiza mu rugo. Nifuje ko twokwigira hamwe ibintu 10 biranga umugabo mwiza mu rugo. Navyo canke umusore mwiza agiye kurushinga mu rugo rwiwe, ibintu 10 rero biranga umugabo mwiza. Nagomba kubasaba rero utarakanda subscribe ayikande kugira ibiganiro dushirako azoze arabibonera ku gihe. Ibintu 10 biranga umugabo mwiza mu rugo navyo nibi: yitwararika kwita kubo bubakanye, yita kubo bubakanye akamwitaho, akamwitwararika, akamenya ico akeneye, twatuvuta akamutumugurira, impuzu akamugurira, aramwitaho uko bishoboka kose. Yita kubo bubakanye, ico ni cambere. Ikigira kabiri, kwimenya no kumenya kwitwararika urugo rwiwe, kwimenya no kwitwararika urugo rwiwe, akitwararika ibyo urugo rwiwe, arangwa no gukora kugira urugo rwiwe rugende neza, azana karasiyo, agire gute, ahahirize umuryango, abana biteho ku mashuri. Umugabo mwiza mu rugo arangwa no gukora, arimenya akamenya nibijanye n'urugo rwiwe kuko abari umutwe w'urugo. Ikigira gatatu, umugabo mwiza mu rugo aba umuyobozi w'urugo rwiwe. Umugabo mwiza mu rugo aba umuyobozi w'urugo rwiwe, arayobora urugo rwiwe, akamenya ati agashingaho amabwirizo y'urugo rwiwe, akashaka avuga nti abana nkeneye uko mu rugo rwanje bitwara uku, abana nkeneye ko bagenda uku, abana nkeneye uko sizeri zigeze baba batashe muhira, bashitse muhira, akamenya akayobora urugo rwiwe ku buryo abi indongozi nziza y'urugo rwiwe. Dufate mu gihe bari karayobora urugo rwiwe n'abandi n'ababanyi bashaka kuvuga nti ujya muntu n'umuyobozi mwiza, nabonye bakamwigiraho bivana n'ukungene ayobora urugo rwiwe. Ikigira kane, umugabo mwiza mu rugo atinya umugayo, atinya abantu bamugaya. Ugasanga umugore wiwe aramwubaha, atinya abantu bamugaya. Umugabo mwiza mu rugo atinya umugayo, ni wa wundi adakunda gufata amadeni, ahere ku ya botike ya mbere n'iya kabiri n'iya gatatu maka umurongo wose awukwiza amadeni kandi ntiyishure babandi bose, ugasanga bako baramusuzugura. Umugabo rero mwiza mu rugo atinya umugayo. Si wa wundi agenda ngo yiyandarike ngasange ngo hariya ngo umugabo ngo ariko arahondagurana n'abandi, ariko aragira gute. Umugabo mwiza mu rugo atinya abantu bamusuzugura, atinya umugayo. Ikigira gatanu, yakira umugore wiwe uko ari, yakira umugore. Nimba umugore wiwe ari umunebwe amwakira uko nyene, akamutunga uko nyene. Nimba umugore wiwe hari ivyo adashoboye, ifo kamwakira uko nyene, apana yuko aca amusuzugura, amubwira ati wiwe ntavyukone ivyo adashoboye urabimenya. Nimba umugore watazi guteka, bimwakira uko nyene atabizi, hanyuma ivyo uzi ubimwigishe nawe agire gute abimenye. Yakira umugore wiwe uko ari. Nimba ari umugore atagira isuku, uvyakira uko nyene hamukamubwiriza, akamubwira ati yamara mugore nkunda ivyo uri kurakora sivyo, raba witwara uku nuku nuku, akamuhanura akamuba hafi. Mu gihe vyanse naho amwakira kwa kundi nyene ari. Ikigira gatandatu, arashigikira umugore wiwe. Dufate umugore wawe afise indoto kanaka, akaguhanuza akubwira ati yamara mugabo mwiza, kino kintu ni indoto zanje, ndashaka yuko wogira gute wokinshikanako nkashika kwiza indoto zanje. Aragira gute, aragushigikira, akagushigikira kubyo uba uri kurashaka gukora. Nimba uvuga ati nshaka kudandaza, aragushigikira muri za ndoto zawe,
wari ufise hanyuma ibintu bikagenda neza. Rero umugabo mwiza mu rugo ashigikira umugore wiwe mu byo aba ariko arashaka kwiteza imbere. Ikigira ndwi, arakubaha. Umugabo mwiza mu rugo nawe nyine yubaha umugore wiwe mu rugo canke akubaha abana, kandi umugabo mwiza mu rugo arubaha. Umugabo mwiza mu rugo arubaha, si wa mugabo ataha agahita ahondagura umugore wiwe canke akamutonganya canke akamutonganya mu bantu. Oya, umugabo mwiza mu rugo arubaha umugore wiwe, akubaha abantu, akubaha uwo ari we wese abonye. Umugabo mwiza mu rugo kandi 18 akugirira icizere. Umugabo mwiza mu rugo agirira umugore wiwe icizere, akamwizera, akamenya ati nimba umugore wawe ubona uko menga ni mwiza, ukabona menga abantu boshobora kumugutwara canke bakagira gute, wewe wamugirira icizere gusa, kuko aba yarinze muba mwarinze mwubakana ari uko mwizeranye. Apana kuvuga yuko ngo aragiye ku ibotike ngo uramukurikiye, ngo aragiye hariya aka message kaza muri telefone ugasanga usimvye kuraba. Umugabo mwiza mu rugo agira icizere umugore wiwe, canke umugore wawe ugasobora kuba agusumbya amafaranga, agusumbya akazi, aca avuga ati mu gihe rero asumbya akazi azogira gute, ntazosubira kunyubaha, ntazonkunda, ntazogira gute. Rero umugabo mwiza mu rugo agirira icizere umugore wiwe. Umugabo mwiza mu rugo kandi 9 azi ibyo wanka canke ibyo akunda, azi ibyo umugore wiwe yanka canke ibyo akunda. Amenya nti umugore wanje ni nakora iki kiramubabaza, mu gihe rero nzi neza ico nokora kikamubabaza ashobora kucirinda, canke ati kinini agikora umugore wanje aragikunda. Mu gihe rero uvuzi ico akunda nawe utegerezwa kugikora kugira ngo umugore wawe nawe agire gute, avyishimire. Utegereza rero kumenya nti umugore wanje akunda iki canke yankiki. 10 naco arico mbere ngirakamaro cane, arico ngirakamaro gose. Umugabo mwiza mu rugo